ndifuza yuko mumenya kino kintu. Mu by'ukuri iyi si iriko iraherana n'ukwifuza kwayo. Ushake ube uri camamare kimeze gute, ushake ubura umuntu akomeye gute, ushake ubura umuntu ahambaye gute, ushake uri umuntu w'igitangaza abantu bose batinya, ushake uri umutunzi wa mbere kuri iyi si, ushake ufise ubuzima mbese bumeze gute, iyi si iriko iraherana mu kwifuza kwayo. Satani ntakababeshe abereka ibi abantu muhugire muri ibi na biriya, kuko ijuru rirahari kandi n'ukuzimu kurahari. Ibi ni ibintu abantu batibaza. Ivyo ukora byose uzuribuka, ese inyuma y'ubu buzima uzobahe? Inyuma y'ubu buzima urimo ko hari ubundi buzima, wewe uzobahe? Uzoba ku Mana? Uzoba uri mu ijuru uri kumwe n'Imana, canke uzoba kwa Satani? Kandi ibi vyose bikorwa, amahitamo yose uyahitamwo ukiri muzima, apana wamaze gupfa, kuko inyuma y'urupfu biba biheze. Nimba utari mu Mana, aguhamagarira kunyaragasa mu Mana, kizwe uva mu vyaha vyawe, wizere Kristo Yesu, kuko mu by'ukuri nutamwizera nta juru rihari kuri wewe, nta juru uzobona. Nimba utariko urakorera umwami Yesu, uriko urakorera Satani. Rero hunda uburake uzoza.